Igenekerezo rya 10 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2023 wabaye umunsi w'umunezero ku bakinyi ba Manchester City nyuma yo kwegukana igikombe bwa mbere muri kahise kabo i Istanbul inyuma yo gutsinda Inter Milan muri Turkey bayifashijwemo na Rodri ku munota wa 65. Yari amateka yari yanditswe kuba umugwi umwe wo mu Bwongereza uterura ibikombe bitatu mu mwaka umwe w'imikino Premier League, ihiganwa ryo mu Bwongereza mu cicaro ca mbere FA Cup, bisa nk'igikombe cy'igihugu ndetse n'igikombe cyo ku mugabane wa Buraya arico UEFA Champions League. Vyaheruka gukorwa bwa mbere na Manchester United mu mwaka w'imikino w'igihumbi kimwe n'amajana 1998 ushira umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1999 kuri Alex Ferguson yamenyereza uyu mugwi wa Man United. Noneho vyongeye gushimangirwa ko bishoboka na Manchester City canke se Man City babifashijwemo n'umutoza canke umumenyereza Pep Guardiola nk'umumenyereza, ariko kandi n'abakinyi batandukanye nka De Bruyne, Grealish, hatibagiwe n'umukinyi yamenyekanye cyane ari we no munsi tugiye kugaruka ko ari we Haaland. First time ball, just so nonchalant, straight on towards Jack Grealish. De Bruyne has continued his run as well, and he's crossed just by reach Haaland, just beyond the post. De Bruyne's cross, Haaland, no mistake this time. 100 Premier League assists for Kevin De Bruyne, and in the fastest time in the competition's history. Haaland ku mwaka w'imikino gusa yashoboye kwinjiza ibitsindo 52 vyose muri championa zose, 36 muri Premier League na 12 muri UEFA Champions League mu nkino 53 yakinye mu uyu mwaka w'imikino 2022 ushira umwaka wa 2023. Gutsinda ibitsindo vyinshi muri championa y'Ubwongereza vyatumye akuraho record canke se agahigo kari kaciwe na Andy Cole hamwe na Alan Shearer aribo bakinyi kugeza iki gihe. Kuri Haaland bari bamaze kwinjiza ibitsindo vyinshi, ariko Haaland akaba yarinjije ibitsindo vyinshi kubarusha mu higanwa ryo mu Bwongereza. Haaland rero yabakuye ku ntebe, bari bamaze ko gutsinda ibitsindo vyinshi cyane muri Premier League kuva iyi championa yatangura. Haaland vyatumye ahabwa ubushimwe butari buke nk'umukinyi akiri muto yaranze championa, umukinyi yinjije ibitsindo vyinshi muri UEFA Champions League ndetse na Premier League, umukinyi yigejeje neza muri Champions League hamwe na Premier League n'ubundi. Ibi vyose yabigezeho mu gihe agifise imyaka 22 gusa. Umuntu ashobora kwibaza ati none kugira ngo agere kuri ibi yoba yaciye hehe kugira ashike ku gutwara ibikombe, yaciye mu nzira izahe? Mu nkundire turabire hamwe ibijanye n'ubuzima bwiwe. Erling Braut Haaland yavuze igenekerezo rya 21 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2000, bivuze koko kugeza ubu afise imyaka 22, avukira i Leeds ni mu Bwongereza ku muvyeyi w'umunyanorvege. Yari umukinyi nawe w'umupira w'amaguru mu ikipe ya Leeds United, n'ubu akaba akiri umwe mu mugwi udasanzwe mu Bwongereza. Se wiwe rero yitwa Alfred Haaland, naho nyina wiwe akitwa Marita Braut, nawe akaba yarasanzwe ari umunonotsi mu kwiruka. Bivuze ko Haaland rero yavukiye mu muryango w'abavyeyi basanzwe bazobereye mu bijanye n'inkino. Mu mwaka wa 2002 se Haaland yaje kugira imvune mu mupira w'amaguru, niko vyama bimeze. Zikaba zatewe n'urukino yari karakina. Ibi bikaba vyatumye rero aheba ivyo gukina umupira, nuko yimuka kuko atarashoboye gukina, asubira kwivuka mu gisagara avukamwo ca Bryn, agasagara gasanzwe gaherereye muri Norvege. Aha niho rero se yatanguye gukuriza umwana wiwe
amurereraho yongera amumenyereza n'ibijanye n'inkino kuko nawe nyene ariho yaciye imbere yuko aja mu migwi itandukanye harimwo Manchester United kuri ubu n'umwana wiwe asanzwe akiniramwo Nottingham Forest nayo nyene isanzwe iri muri Premier League hamwe na Leeds United imwe mu makipe nazo nyene zidasanzwe ku mugabane wa Buraya ariko cyane cyane mu Bwongereza. Haaland nk'uko bikomora ku bavyeyi ndetse nk'uko abarundi bakunze kubivuga ngo isase riva ku cuma yakuza kundi ivyo gukinonora imitsi cyane cyane mu mwaka wa 2006 igihe yarafise imyaka 6 gusa yashoboye gusimba imetero imwe n'163 ibishobokera abana bagifise imyaka nk'iyi bake akaba yaragize record imwe idasanzwe. Yakuze ari muto cyane ariko akerebutse birenze ndetse akaba yiyumvamwo ivy'inkino ndetse yagiye araba cyane uko abandi bakinyi bagenda bigenza mu bibuga. Twavuga nka Zlatan Ibrahimovic, Robin van Persie, Jeremy Vardy, Lionel Messi, Mario Balotelli n'abandi. Aba akaba yagiye abafata ko nk'icitegererezo kuko nawe nyene ivyo gukina aribo yagiye uwari wese agenda agira abo afata nka idol canke se kigwamana. Ukwiruka kwiwemo n'ubangutsi ndetse no kubona igori cyane vyatumye agenda abonwa cyane, niyo mpamvu impano yiwe yatanguye gukundwa bituma atangura gukinira amakipe atandukanye akiri mutoyi. Yatanguye gukinira ikipe isanzwe iri kwivuko ya Brin Football Club FK kuva mu mwaka wa 2016 agifise imyaka 15 gusa. Mu mwaka wakurikiye mu mwaka wa 2017 Haaland yasinye amasezerano n'umugwi wa Molde Football Club atangura yinjiza ibitsindo bine vyose mu rukino wenyene. Aha akaba yamenyerezwa na Ole Gunnar Solskjaer usanzwe mumenzi yuko nawe yabaye mumenyereza mu Bwongereza. Kuva mu mwaka wa 2017 kugeza mu mwaka wa 2019 uyu mumenyereza yatumye Haaland aba uwo twovuga nka goal machine mu mugwi wa Molde FK. Keshi yakunze gukinishwa nk'ugombora vyatumye mu uyu mugwi atinjiza ibitsindo vyinshi nk'uko kuri ubu dusanzwe tumuzi mu imigwi yose. Rero kuba atinjije ibitsindo vyose ni uko atakinishwa birenze. Nk'akarorero mu mwaka w'imikino 2018 usha umwaka wa 2019 yashoboye kwinjiza ibitsindo 16 gusa mu nkino 30 yakinyemwo. Aha muri shampiyona ya Norvege yaheze atsinze ibitsindo 12 agira bitatu mu bakinyi agira gatatu mu bakinyi binjiza ibitsindo vyinshi mu gihe ibitsindo bine yari yavyinjije muri Europa League gusa. Ibi ni impano yiwe vyatumye ikundwa cyane n'umugwi wa Red Bull Salzburg isanzwe iherereye mu gihugu ca Autriche aho yatanguriye gukinira uyu mugwi mu mwaka wa 2019. Muri Red Bull Salzburg niho Haaland yiyerekanye bikwiye kuko yahabwa umwanya wo gukina kuko mu nkino 23 zose yakinye yinjije ibitsindo 25 harimwo hat-trick canke se vya bitsindo bitatu vyinjizwa n'umukinyi umwe wenyene mu mukino bitari bike. Haaland rero umukinyi umukino ya Red Bull yakina na Genk mu minota 45 akaba yashoboye kwinjiza hat-trick. Ibi bikaba bishobokera abaki. Ibi vyatumye aha muri Autriche afashe umugwi gutwara shampiyona anatwara ndetse anatogwa kuba umukinyi yaranze shampiyona mu mwaka wa 2019. Kwigenekerezo ya 29 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2019 Haaland yasinye amasezerano yo gukinira umugwi wo mu Budagi wa Borussia Dortmund aguzwe miliyoni 20 z'amaeuro. Haaland yahisemwo gukinira Dortmund mu gihe iyindi migwi nka Juventus na Manchester United zamwifuza cyane gusa aza kuzitera umugongo kuko yifuza kuja mu mugwi aronka umwanya gukina mu kibuga. Umwaka w'imikino 2020 ushira umwaka wa 2021 wabaye mwiza cyane kuri we ndetse yiyerekanye bikwiye ko ari umwe mu bakinyi beza nico bamuhamagariye agishoboye.
karorero mu nkino 28 muri Bundesliga ihiganwa ryo mu cicaro ca mbere mu Budagi yinjiye ibitsindo 27 vyose aheza championa ari uwa kabiri mu binjije ibitsindo vyinshi muri rihiganwa inyuma ya Lewandowski Robert yakinira Bayern Munich muri iki kino gihe asanzwe ari muri FC Barcelona. Ni mwuyu mugwi nyene yarangije ari wa kabiri mu bakinyi binjije ibitsindo vyinshi muri UEFA Champions League uwo mwaka aho yaje inyuma ya Kylian Mbappe inyuma y'ibitsindo 10. Ibi ubwavyo vyatumye muci ry'umwaka wa 2022 Manchester City nayo imwipfuza kumufasha kuza kubafasha urugamba Etihad Stadium. Ni transfer yagarutsweho cyane mu binyamakuru ndetse akaba yaramaze kuhagera kuri ubu. Yagiye akora ibitangaza akoresheje ukuguru kwiwe n'umutwe wiwe aho akina nk'umusatirizi ku nimero 9, ariko kandi akabishobozwa n'uburebure kuko areha na metero 1 na santimetero 94. Haaland yasinye amasezerano na Manchester City y'imyaka 5 ahazohera mu mwaka wa 2026 ahazosanzwe afise imyaka 26 muri iyi myaka. Haaland aracafise vyinshi vyo gukora no gukorera Manchester City. Pep Guardiola asanzwe ari umumenyereza wiwe yatangaje ko atawundi mukinyi yari bwamwemeze nyuma yuko ahujwe na Lionel Messi, ndetse anemeza ko mu gihe Messi atazoba gikina umupira Haaland azoba ari umusubirizi mwiza cyane mu mukino ndetse n'umupira w'amaguru. Iterambere rya Haaland ntitwoshobora kubivuga twirengagije Ivar Eja, uyu akaba amufasha muri buri kintu cyose uyu mukinyi akeneye bituma aja mu kibuga agononokewe, ndetse akaba yaramufashije mu iyongerwa ry'ibiro nkuko twatangwe tubivuga. Haaland yarasanzwe ari umuntu muto ariko kuri ubu akaba ari umwe mu bakinyi ubona yuko batavutse. Ibi rero bikatuma uno mukinyi Haaland aba umwe mu bakinyi beza cyane kuri ubu isi ifise, ndetse akaba umwe mu bakinyi kuri ubu yinjiza ibitsindo vyinshi, ariko kandi akaba umwe mu bakinyi atangaza benshi. Reka tubashimira ko mwanye natwe mu bandanye mukurikira ibiganiro cyo kuri TV yacu. Subscribe, share, like, comment.